What's up, my beautiful people? My name is SP. This is Media of People, the voice of people. So, guys, today, nabajanye Lagos, muri Nigeria, aho Sabi yaramaze imisi canke se ahari hasanzwe hariko habera ihiganwa rya Afrima. Ni kuvuga Afrima narababwiye ni African Music Award. Yari imaze imisi iriko iraba ku nshuro yabo y'icenda. Nkuko nababwiye ko Afrima ni irushanwa canke ni higanwa ryatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2014. So Sarbi rero yabonetse mu myambarire y'abanyamakamba y'abaragane, aho umuntu wese yamusaba ifoto ati duhe ifoto. Nubwo Sarbi atashoboye kugira agashimwe na kamwe akura Lagos, ariko bamubajije ati kuri wewe Afrima ivuze iki? Yavuze ati Afrima ni chance, ni experience, ni connection. Kandi yabyishuye neza cyane, aho n'umujournalist yacavuga ati wow, ti uratwishuye neza. Rero Sarbi kubwiwe ntitumuce intege, gushika mu gikorwa nk'iki canke gushika mu kibanza nk'iki niteka ridasanzwe ku muririmbyi, niteka ridasanzwe ku gihugu. Nkuko yavyivugiye ni experience, ni connection n'amakampani atandukanye n'abaririmbyi batandukanye. Sarbi hariho ahantu bamubajije ati wewe none Sarbi umuririmbyi wumva mwokorana korabo ninde? Bamubaza ati ngaha mubaje muri Afrima canke ahariho hose? Journalist nawe ati ahariho hose. Yifuje umukobwa umunya South Africa kazi Tyler. Yambwiye ati Jennifer ko nokorana na Tyler. Ni kuvuga rero banya South Africa, abantu amaju yanyu ashika kure, natwebwe voice of people, media of people. Icyumviro cha Sarbi turaza kuraba tukigerageze tugishikane kure, gishike kwa Tyler. Naka interview, agapande ka interview turaza kugerageza tugasharing gashikire Tyler, kugira ngo izi ndoto za satura mabafre, king of music industry of Burundi, nawe nyene icyumviro ciwe turabe ko cyo kumvirwa. Ku ruhande aho hari umunyarwanda Element ELEE, congratulations to him. This is media of people Element. Nawe ntiyari yasigaye, yari yaserutse nko mu producer, mugara performance, ariko yari yaserutse nko mu producer. Rero yaciye aronka award nka best producer of the year one day wa Africa. Element igikombe yagitahanye, niteka rikomeye ku Rwanda, niteka rikomeye cyane ku mu producer nka Element. Atamyaka 5 amaze muri industry. Ni ikintu gikomeye Element yakoze kitari bwigire gikorwa mu Rwanda canke se mu karere k'ibiyaga binini. Element no mu producer mwiza. Nubwo ibikorwa byiwe muri mwaka wa 2025 bitabaye byiza cyane nko muri 2024 2023, ariko ntitwirengagize ko ari umuproducer mwiza yakoze indirimbo ziri international, ama featuring menshi y'abaririmbyi b'abanyarwanda yabaye hit yakozwe n'uyu muhinyanyuzi. Ni Element rero ya performance neza, aho byaboneka ko yarafise n'abadancer beza hari ya Lagos muri Nigeria. Ibi bikaba byatumye babifatikanya n'umwuga we wo gucura imiziki canke se wo gucura injana y'imiziki, bikamuhesha iyi award nk'umu best producer of Africa. Element rero kini gikorwa gikomeye wakoze, ntugenda ngo ujyame, ahubwo genda wereke abantu kushoboye n'ibindi bisumba ibi. Abanyarwanda namwe n'abarundi mushigikire nawe n'uwanyu. Iyi ni media of people, voice of the people.
ikintu tubasaba ni kugira subscribe kuri YouTube channel yacu Media of People, ukamakinga sure ko wagize like, ukana sure ko wasize agakomanta ukatubwira ati aha hantu rifo changer canke se mwongere ko utu na turiya. Turabakunda cyane, mugiraho mubahwe, muronke ibintu n'abantu, kandi mugire n'umwaka mushasha mwiza, na cyane ko tukiriko turawutangura. Ciao ciao.